tugira amahoro tugira amahoro sangwa amahoro umutekano n'iterambere. Navuze ko ntaza kuvuga byinshi, ni kijanye n'amakoperative yakivuze nyakubahwa Buramatari. Nagira rero ndagishimangire kuko no mu bintu nyamukuru byatumye nza hano kuja mu makoperative. Mu vyumve yuko ari umugambi mushasha wa leta y'u Burundi, leta yanyu umwishiriyeho kugira ngo uburyo ifisi ushobore gushikira uriya mwene gihugu muto. Muri kino gihugu turazi ko hari umwene gihugu agowe, turazi ko hari umwene gihugu kugira afungure sinzi hano ko ariko muvyita arinda kuja mu itasha. Ibyo rero byuko umuntu ku munsi kugira aronke ifu acumbira abana, kugira aronke indagara zo gukoza ubwo butsima abanza kuja mu itasha. Icyo kintu hano mu gihugu dutegezwa gukora uko dushoboye gihinduke kugira ngo umwene gihugu wese agira ico yiha mu rugo rwiwe. Erega urashobora no kurondera uguha itasha ukamubura, none ntimubizi? None uwo munsi bica bigenda gute? Kuryama si ukuryama wubika inda, uja kubika inda ku kirago ni ngorane. Naco gituma ndiko ndashimikira cyane kuri iki kintu kijanye n'amakoperative. Iyo ni intango kugira ngo turabe namwe abene gihugu ko muvyakira mukaja muri ayo makoperative, maze rero leta ya mafaranga yahora irungika abanyakuba ba musanteri hariya iyarungike mu makoperative iwanyu namwe muyakoresha. Mugabo si ivyimeza, hariho abantu hajya ku mitumba iwanyu mu gifaransa bavuga ngo bita bajokone. Bajokone bazobona bahagizo miliyoni 10 bahaye koperative bace batangura gupanya nyene bayarye. Murahabera amaso kuko singabire leta izobibahaye, nugufasha ningurane leta izobibahaye. Mugabe ingurane itavuna kugira ngo uriya mwene gihugu, erega hariho umunyagihugu baza usanga kugira ngo aronke inoti y'ibihumbi 10 iri hamwe bamwe mu mwitasha. None ninde agenda gukora itasha agatahana ibihumbi 15 20? Uba wakoze ibingana iki? Wohe bugatabuka. Urumva rero ku munsi uronka 3, uronka 2, uronka 5 wakoze cyane. None uzoronka inoti iri hamwe y'ibihumbi 10 ryari ko ayo nyene ucuca ku isoko ukararuya amazi bukeye kwa kundi. Naco gituma rero tugomba yuko koko bya bindi tuvuga mu Kirundi, umuntu agira haba kandi akubahwa. Umurundi wese uwo ari we wese yumva ko ari umurundi koko, icyo dutegeza kugikora kugira ngo tugishikeko, kandi ntibigoye tuzobikora kuko turi kumwe n'Imana. Igihugu cyacu rero ko twamaze kubona ko dutegerezwa gufasha abakene, nibyo tuzobishikako. Muje mu makoperative rero, muje mu makoperative, kandi amakoperative sayo kurima gusa, sayo korora gusa, n'ibindi by'imyuga. Murashobora kuja hamwe mugashinga atelier yo kubaza ikaba koperative. Bijya bintu nyene hajya muri bikenewe. Narabwiye abo muri commune Busoni hariya mu Kirundo bama bavuga ngo bama bategwa n'uruzuba. Mugabo ugasanga umuntu yamari karaganya uciwe ngo imisi yose turimye ngo hama hatera izuba. Mbe ni kuki ko hama hatera izuba utoreka kurima ukorora? Ibyo barima aho imvura igwa uzoja kubisuma ukoresheje amafaranga wakuye mu bworozi. Kora rero ibintu bijanye naho muri ibikunda aho muri
nimo ubona ko ibiharage bitimbuka aho hantu kuki ubandanye uharima ibiharage kandi bitimbuka harime ibishobora kwimbuka ibyo biharage uzogenda kubigura aho barima bakimbura ibiharage duhindura ingendo rero duca ubwenge ugasanga umunyeshure afite diplome A2 ngo ndi A2 ngo gestion ndi A2 ngo informatique de gestion akirirwa arayerera nako ka diplome ataho bakakira wagiye mu ishure kugira ngo uronke ubwenge busumba ubwo wari ufite utarajayo ubu rero cyubwenge urabe icyo ukora mu kurindira ko hazoboneka nkumbure ishirahamwe runaka riza rikugurura ihinguriro ngaho bagakenera ibyo wize burakora ibibaye byaho nye nuri